Ndaramukije bariko baradukurikirana Genesis Mix kuri kamera kuri microphone mfise umwigeme mwiza nkuko murabibona mugabo nifuza kumenya uwo ari we. Dafoa Pase twamubonye muri stade i Makamba, shaka kumenya uko yashitseyo, nifuza ko atangura turamutsa anatwidondore nubwo rimwe na rimwe nzi ko benshi bamuzi kuko ndashaka atangura twidondora turakuramukije. Murakoze cyane, mumeze neza. Ku mazina nitwa Ornella, benshi bamenye kuri Nakinela. Ego Nakinela Musireti. Mera makuru y'imisi ni beza cyane. Nakinela jewe nico ndakuzi ko cyane kubera ko ndakuzi igihe kitari gitonya muri filme ibikorwa nibaza ko menga urahagaritse why? Filme sinahagaritse nk'uko abantu babizi, ariko bivanye n'ikibazo nagize nabaye mpagaritse gatoya, ariko atari kuvuga yuko ndabisohotsemwo. En fait murabizi ko nari narateguye Mandela Films, ariyo nacishako ibikorwa vyanje bigiye bitandukanye. Mu nyuma harabaye igikorwa novuga kibi, YouTube yanje yaribwe, sinashoboye kumenya abari inyuma yavyo, mugabo naramenye yuko yibwe. Rero vyaratumye mpungabana cane. Murabona uburyo ki umuntu yitanga kugira ngo ashobore kugera aho asohora filme ikagera mu bantu, aba yakoresheje inguvu nyinshi, aba yakoresheje uburyo bwinshi. Rero novuga ngo biracansavye igihe kugira ngo nshobore kwiyubaka ubugira kandi, kuko ntibiba vyoroshe. Abamaze gukora filme barabizi, umuntu ashiramwo uburyo bwinshi, umuntu ashiramwo inguvu nyinshi, kandi kugira ngo ushobore kugarukana ba bantu bakugirira icizere biba ari ibintu bigoye. Yarubatse urabona impeta? Oya sinubatse. Impeta niyo kugira ngo nyene umuntu, murabizi umwigeme canke umuntu w'umudame ko aguma ari umuntu asa neza mu buryo bwose. Amafoto muri stade i Makamba, Nera business woman w'Ibujumbura, bihuriyehe ko bivugwa ko byinshi? I Makamba naraduze kubera ko sanzwe ndumufana wa Aigle Noir, nico gituma rero nari nagiye Gisenyi Makamba gufana umugwi nsanzwe nkunda cane. Ariko ryari rya mbere nari nsanzwe ndabakunda, mugabo numva match yarateguwe, numva yuko nanje noba kumwe nabo, kandi vyagenze neza. Aigle Noir yarashoboye gutsinda ibitsindo 2-1. Ico twategerezwa gukora kwa rukurasira yuko dutegerezwa gutangurana n'intsinzi kugira tugirire icizere. Bitaro n'umugwi mwiza, umugwi w'amateka, kandi nabo bari baje bashaka gutsinda. Match ya mbere twarabatsinze tubatsindira muhira, nabo bakora ibishoboka byose kugira barabe ko dutsindira ngaha. Nico gituma na match mu gice ca mbere yagoranye, mugabo mu gice ca kabiri twagerageje kuvugana na coach, aratubwira yuko tutegerezwa kongereza no gukosora amakosa tuba twakoze mu gice ca mbere, gutyo honya dushobora kuronka intsinzi. Ego ninde yakujanye Nera nimba atari banga kubera ntimuze muraraba ivyo abantu bavuga, ahubwo muze muraraba ivyo ndabaha, kuko muraba ivyo abantu bavuga vyinshi. Hari igihe ushobora gusanga umuntu ariko avuga ibintu ku muntu kubera ko atamukunda canke adakunda iterambere ryiwe. Reka ndudureko, irihe sano riri hagati ya Nera na Makartiri? Nta na rimwe n'ukuri. Muri commentaire barabivuga ngo ngwiki. Okay, reka duhe umwanya abantu baze kuvyivugira. Okay, ntibambeshere vuga. Nzogaruka tugira feedback wabonye commentaire ziba zihari. Ndazirindiriye cane. Okay, Nera, shaka tugaruke ku kintu ca filme. Twagiye turabona amaransima officiel atandukanye, ibikorwa bitandukanye, mugabo no munsi ku rubuga akina kimwe gihari. Uvuze ati barakwivye, none ni ko gucika intege kwa Nera burundu arahagarika canke Nera ubu arihe, ari mu bihe bikorwa kubera vraiment tubona usa neza? Niki nirihe banga? Okay, gusa neza, ikintu ca mbere gusa neza, ndabishimira Imana kubera ko nta nguvu ndabishiramwo.
apa ibi ya filme canke ibindi bikorwa byose nahora nkora, novuga nta banga na rimwe rihari, kwaba gusa neza nibaza ko atanga ubu ndabishiramwo, ariko ibikorwa murabona ko n'ubu mwansanze mu bikorwa sivyo. Novuga ngo nahevye filme ariko sinahevye ibindi nahora nkora, kuko murabizi ko nsanzwe ndi umukobwa yironderera kugira ngo ashobore kwiteza imbere biciye mu gukora n'amaboko yiwe. Murabona iyi ni Manera boutique, aha aye niho hantu sigaye mara umwanya muremure. Hama murabizi ko nsanzwe ndi umurimyi, kenshi mba ndi mu bintu vyanje vyo kurima. Mvuze kurima ntihagire abatahura ko ndima ngo nje mu murima, oyaha ndarimisha, ariko naho nyene niyo hageze gutera jewe ndambura ibirato nkaca inzara nkaza ndateragira, agenda mu murima, yego nkaje mu murima ndaza kubaha amafoto. Urumva rero ibikorwa birahari, ariko na filme sinahevye, bientôt ndagaruka. Uvuze ko utahevye ugaruka, ariko ubunyuka bavuze ko uri mu bindi bikorwa, uri kurarima, uri kuradandaza. Entreta kudandaza bisiguye iki ku mwigeme akiri muto, mu gihe abandi bakobwa bona donc igikorwa cabo iyo kigeze ntibahagarika gitahura. En fait urundi gwaruka, abandi ba jeune nka jewe, twige kwiremera imirimo. Ntiwumve yuko ukora akazi kamwe. Nimba uri muri filme, menya ngo ndasi akandi kazi apa ndiko ndakora. Ufate ko on ne sait jamais kikishobora gupfa kiriya kikabandanya, kuko nanje filme vyagenze nkuko mwabibonye, ariko Manera boutique ikabandanya. Kurima hari igihe imvura itugwira nabo ugasanga umwimbu ntabwo ubaye nkuko wabaye ane pasi, sivyo? Iyo rero umaze kuba ufise ibintu nka 2 canke 3 ukora, biratuma ugera kure, witeza imbere. Hariho indoto zawe nyinshi ugerako, kandi n'ivyiyumviro bikubana vyinshi, ukagera kure mu buryo bwo kwiteza imbere. Rero ugwaruka ndaruhamagarira gukora cane, nibakore cane, wumve yuko utokora akazi kamwe, kuko ako kazi kamwe ntigashobora kubeshaho ari kamwe konyene. Bibaye ngombwa ubona yuko gashobora kugutunga, fata muri ya mafaranga ukora muri ka kazi kamwe, urabe amashami, ugende uguruza utuntu ushobora gukora, ejo hazoba heza cane. Era wewe bavuga ko mumwe mwigeme bikundira aba diaspora, jeze vraiment no munsi ntakira kimwe n'ibikabo. Mera ibakora n'ivyiwe canke hari ibindi banga? Nivyi wanje, hama aba diaspora nabo bana yanje. Gizira wa mugabo yitwa gute wa Bitege? Oh my god. Uya mu diaspora Imana yanyihereye basha. Ariko ikiya cimbiro caje gute kugira ngo mukuze ibintu nkabijya kuburyo image bagwaye kiya gihe n'ubu harabitarafunikamo? Okay, kiriya gihe birya bintu nabiteguye ngomba gukora filme, nagomba gukora filme, rero bigenda uko ntari ndavyiteze. Buzz ndayandika, ndayiyumvira ko ndapanga ibintu byose uko bizogenda. Numva nshaka umuntu akuze, donc anduta, basi ari mu runganwe rwa sokuru wanje. Rero mvuga ati nero nk'umuntu akuze vyoba vyiza gusumba. Rero kubera ko ivoka bavuga ngo ivoka ry'imbwa riba rihiye, Imana ikivuga ati nera ndamuguhaye ibitege wawe. Imana ikimpa bitege nyene Buzz ikigenda kujya mwayibonye. None byase nyene yari Buzz? Ego yari Buzz. None ubarihe ujya? Bo narababwiye asanzwe akora igikarani, ubakora igikarani mu Kamenge, ni hasanzwe aba. Ego Bedera bijya nta kintu byigeze bihindura kuri reputation yawe, tuvuge mu bantu abantu babyakira gute abakwegereye? Abantu barankunze, hariho abantu benshi batari bazi yuko nera, hariho benshi no mu bagenzi harabantuka bakambwira ko ndiko ndagerageza gukora ibintu bidashoboka, ibintu bitari ivyo, ndiko ndicafuza, nzobura umugabo, nzogira gute. Mugabo narabona ko ndiko ndakora igikorwa ciza, kandi vyigishije abantu benshi ko kizira gukumira umuntu uko yoba ameze kose, uko yoba asa kose. Umuntu mukunde, mwubahe, kuko utabuzi ico arimwo canke azovamwo.
yeah. Ugaza ko rwenziki n'umugabo baramurose bakubwiye ko utazoronka umugabo baramurose nawe ndaronka ehe nawe ndaronka aburiki ndacarindiriye kandi usanga ari no kuri kamera ntawamenya uri serious okay ku bantu bakunda filme Rema barakubona wakina neza ubwo ubu nta filme nimwe bashobora gutora kuri YouTube haburiki hoko gwiki kubera ko ari game musanga avuga ati kwiguzi cyose byosaba bakeneye nera muri game kandi agaruka isabiki bunye kugira ngo kubona nera muri filme ego kugira ngo abantu babone nera muri filme harasabwa amahera abantu b'Imana mu nterere bijye bintu nkuko nabibabwiye byantwaye uburyo bwinshi abantu munterereye mukamfata ukuboko nkasubira muri filme wa mukinyi mwari muzi nka Nera yogaruka kandi gushasha nkabahereza ibikorwa byiza kuko sinema n'ubuzima tubamwo sivyo n'ubuzima abantu benshi bacamwo n'ubuzima abantu benshi bagenda barabamwo uko bukeye uko bwije ni kuvuga rero abantu nimwashigikira mukamfata ukuboko sinema ndayibandanya gose kuko na jewe ndayikunda gose kuko mwamenye nk'umukinyi wa sinema ego bice abantu biyumvira ko kugira ngo bino bikorwa bihagarare hoba habaye kudahuza kwawe na management sinzi ko yari ihari mugo barabivuga ko kumbure hari umuntu mwa mwarashwanye bituma bijya bikorwa byose bihagarara sinzi cyo mutahurije ko ngo kiraba n'uwe muco woba ikintu ca mbere nobwira abantu nuko iterambere ry'umuntu ryamarirwanywa buri gihe jewe nta muntu nta management premièrement fise ica kabiri nta muntu twe dufitanye ibibazo uretse gusa ko iyo umuntu ariko aragira ingufu nyinshi zo gukora ibimugwanya biba byinshi ibigomba kumuta hasi kugira ngo ntagere kuri ya ntambwe biba byinshi rero ikintu navuga kugeza ubu iyo management yiza kubihari yari guseruka murabiza abarundi n'amatiku ndi kuvuga nimba itigeze iseruka muri bijya bihe ntiyigeze ibaho nta management yari hari nera ibintu byose ndi kuvuga byari kuri jewe hari ubu bari amakampuni hari abantu bafite bashaka kumenyekanisha nk'ikigo gufata nera mu bikorwa bisabwa iki n'umuntu ashoboka n'umuntu ameze gute usabwe kugira ngo akorane na management canke n'uruganda kanda ashobora gukora nka business avuga ati twuzo tumenyekanishiza ibintu natwe tugufata umugongo muri byose abiki nera ari flexible n'umuntu afadika nera arafadika cane nera n'umukobwa w'umunyamwete n'umukobwa vyoroshe cyane gukorana nawe gukora publicité ikintu cyose wowe ubona yuko company yose yondondera societe yose yondondera igomba yuko dukorana ndahari kugira ngo dukorane kandi nibaze yuko umuntu twokorana ntiyo kugera yidoga byo bari ibintu byiza cyane gose kugeza ubu abantu bagukurikirana batakikubona pour le moment ndase YouTube nshasha na créé yitwa Manela ariko iracari hasi cyane gose ndonkeraho n'akaryo ko kubasaba umuntu wese ambona kuri no plateau no musaba yuko yogenda kuri YouTube channel akandika Manela soit arashaka kutabona Manela akabona na Kinela wandike na Kinela kuko nayitanguje ndandika na Kinela iciza ucuyibona ungirire sabone ungiri ufyonde no kunzogera kugira ngo uzoze urabona ibikorwa byanje ikintu ca mbere no saba abakunzi banje mukunterera kubera ko filme ndayikunda kandi ni nayo abantu benshi mwamenyeye ko ikigira kabiri no saba ni ku bantu bafise inganda sivyo bagomba ama publicité bagomba donc marketing bandondere dukorane kubera ko hari ibintu jewe ntokora ntafise abantu bamfasha ukuboko sivyo hari ibintu umuntu akora afise n'abandi bantu bamushigikiye ikigira gatatu no kugenda kuri plateau yanje ariyo Manela mukagira sabone kugira ngo ejo umuntu akeneye kunkurikirana azomenya ati nera tumusanga he nera tumugira gute hama nkabahamagarira kuza muri Manela boutique mfise amasakoshi mfise ibirato
ku bakobwa bagomba kuvyibuha mfise imiti y'ibisusu abakobwa bagomba kugabanya amabere imiti irahari nukuri ko Imana nta kintu muzobura muri Manera boutique uti rero dukorera he dukorera muri ville Galerie Homa ikibanza ni E01 en face yo kwa Ngoma ku batazi kwa Ngoma ni kuri Star Time uhagaze Star Time ni kuvuga umanukana kajya gapave musi nyene ya Star Time ucubona ahantu badandaza ibintu vy'impuzu ni entre yayo ca winjira umuntu wese yobaza kwantera abagushikanye kugira ngo mugire gute mu ntezi imbere akanimero ntako botanga byo hava biyanga nimero ndayitanga 66 52 22 90 niyo WhatsApp yanje merci beaucoup yego